Igikorwa co gucandaga kw'ivuriro ritoya ryo mu Mirango aho benshi bita kwa Buyengero bagikora iminsi 3 mu ndwi, mu kuvuga ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu. Sibomana Alexandrine ni umukenyezi acandagisha umwana wiwe kuri iryo vuriro, arashima ingene babakira, akongera agashima ingene ico gikorwa kigenda. Aza gucandagisha umwana wiwe avuye mu Gatunguru. Umwana wanje afise amezi 2 n'igice. Urucanco rw'uno musi novuga ko rugize gatatu. Impamvu je nkunda gucandagisha abana cane, mu bisanzwe ubuzima tubayeho uyu munsi ni ubuzima bugoye cane, tugenda turonka ibibazo bitandukanye, ingwara zitandukanye, na cane cane ku bana b'iki gihe bariko baravuka. Rero nahisemwo kuza ndaza kuri vaccine kugira ngo ndabe amagara y'umwana wanje ko azagenda neza. Jewe nk'umuvyeyi adacandagisha umwana, ubwa mbere ikintu nomubwira co nuko ariko arashira akaga mu ubuzima bw'umwana wiwe, kuko ejo hiwe ntazi ingene hazoba hameze. Rero vyiza kugira ngo umwana wiwe akomeze kugira amagara meza, je nomuhimiriza kugira vaccine y'abana. Congera Alice ni umuforoma twasanze ariko aracandaga abana kuri iryo vuriro ritoya ryo mu Mirango, avuga yuko igikorwa co gucandaga kigenda neza kuri iryo vuriro kuko ngo bakora ari benshi bagaca bakira abavyeyi n'abana benshi, akemeza yuko atangorane nimwe bagira muri ico gikorwa co gucandaga. Igikorwa co gucandaga abana kiko kigenda neza, ntibazira rimwe, batandukana kugira igikorwa kitworohere, ntibatebere ngaha kw'ivuriro. Twakira ab'ukwezi n'inusu, 2 n'inusu na 3 n'inusu. Twakabiri twakira abavyeyi bibungenze, kwa gatatu naho twakira amezi 9 n'abana bakivuka, n'abana b'umwaka n'inusu. Twe turabanyarukirika ntibateba hano. Turi benshi, usanga muri seko turi nk'abantu 4, usanga igikorwa tukinyarutse. Isaha 5 hanyuma bagiye. Kenshi abavyeyi barakunda gushika bacerewe. Nico kibazo cyo tubwira, cyo bica bisaba ko tubarindira kugira bashike, ariko bazindutse baca batahakana. Marie Christelle Iradukunda arongoye igisata co gucandaga kuri iryo vuriro ritoya ryo mu Mirango, amenyesha yuko igikorwa co gucandaga kigenda neza cane kuko ngo yaba incanco barazifise, abakozi bakwiye barabafise, akavuga yuko bitugwa n'abantu benshi mugabo ko babatunganiriza neza kuko atangorane nimwe ijanye n'ico gikorwa co gucandaga bafise. Muri rusangi igikorwa co gucandaga ngaha kiriko kiragenda neza, ducandaga kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu ducandaga abana, abavyeyi bibungenze tubakira kuwa kabiri no kuwa kane. Abatwitura cane cane nabaha mu micungararo yo mu Kamenge, ariko kandi hariho n'abandi bava ahatari mu Kamenge, za Kinama, Tenga, nabo nyene baraza, bavuye no mu Gihosha baraza, mugabo ntibaba ari benshi. Abenshi batwitura naba hafi yo ngaha mu Kamenge. Muri iki gikorwa co gucandaga ibitatworohera cane nuko abavyeyi bazana abana donc bateba amasaha yigiye imbere. Mu bisanzwe twese dutangura hakiri kare, saa 1:30 ngaha tuba dutanguye. Mugabo usanga abavyeyi bariko baraza saa 3, saa 4, bigatuma donc igikorwa kica kitwara umwanya muremure twari gutangura kare. Ikindi naco nuko usanga twarabahaye amasango yo kuza ntibayubahirize, yari akacaza ku yaracerewe, donc bigaca bitubuza kubandanya uko vyategerezwa kugenda. Ikijanye no kubura ntitwigera tubura, ivyo onya turakigorera cane, ntitwigera tubura kuko turazisaba muri district baradutunganiriza n'ingoga na n'ingoga, ntitwigera tubura na rimwe. Akajambo nifuza numva nogenda ntababwiye nuko bokwitwararika cane ikintu co gucandaga, kuko duhiriwe duhishije, babironka ku buntu, nta mafaranga bisaba. Nukuvyitwararika cane, bakitwararika no kuza ku masango tuba twabahaye, kuko turagerageza kubasigurira n'akamaro kazo, bavyitwararike cane, bareke kubifata minenegwe, kuko ni igikorwa c'igihugu, umwana n'abana n'ab'igihugu, n'abavyeyi n'ab'igihugu,
kuvyigorera rero. Nzambimana Denis avuga mu kibanza c'uwurongoye ivuriro ritoya ryo mu Mirango aho benshi bita kwa Buyengero aremeza yuko igikorwa cyo gucandaga kigenda neza kuri iryo vuriro, akavuga yuko niburiburi bacandaga abana batari munsi ya 45 ku munsi, akemeza kandi yuko kuri iryo vuriro bacandaga kuva iryo vuriro rigishingwa rikaba ryashinzwe n'umupatiri abatari bake bazi ku izina rya Buyengero. Aha kuri ivuriro rya Mirango igikorwa cyo gucandaga catanguye kuva ivuriro ritangura, hamye habaho gucandaga ibibondo kuva rigitangura. Misanzwe ngaha ku ivuriro rya Mirango kuwa mbere hacandagwa ibibondo, no kuvuga abana bafise bakivuka ukwezi n'inusu no ku munsi wa gatatu no ku wa gatanu. Ego niho baza bagacandaga n'abafise amezi 9 n'umwaka n'inusu. Hanyuma abakenyezi bibungenze nabo bacandagwa ryari? Abakenyezi bibungenze kuri ivuriro ry'iwacu bakigwa ku munsi wa 2 no ku munsi wa 4. Ku munsi tugereranije turakira hagati y'abana 45 gushika hagati ya 45 na 50 ku munsi. Ku bakenyezi kenshi turashobora kwakira hagati ya 50 na 60 nabo nyene ku munsi. Ego ku mugabo bari mu mice itandukanye, hari ababaje ubwa mbere, ababaje bwa kabiri, bwa gatatu n'ubwa kane. Turashika utugorana ntitubura, murazi ko hari abantu hamuruntu canke ugasanga intege nke ziraba. Hariho abavyeyi bamwe bacererwa kuza ku ncanco nkuko zisanzwe zikurikiranije ku rutonde, ugasanga hari abacererwa, hari abasiba, hari n'ababurirwa irengero rimwe na rimwe, bigasaba ko turinda kwikora kwa remesha kiyago kugira ngo turondere iyo baroye. Aha anya ntabwo bahateba kuko abakozi barakwiye nkuko ngira ngo mwashoboye kuvyibonera igihe mwashika bari ku murongo. Icambere bakora bagishika baraheza bakakira udutabo twabo tujya tw'incanco bakadutondeka bivanye nuko abaza kwakirwa uwo munsi, kuko bari ku mezi atandukanye. Hari ababa bafise ukwezi n'inusu, hari ababa bafise amezi 9, abamezi 2 n'inusu, baraheza akabatondeka bivanye n'urucanco bageze ku uwo munsi. Bamaze kubatondeka rero ico giheze haca hakurikira yuko baca baronswa incanco bivanye no kumwe wese ugwara ateza kuronka kuri uyo munsi. Ntibaheza ngo batebe rero uheza acatera yitahira. Ego nta mwanya munini bahamara, kiretse ko bo ahubwo abavyeyi rimwe na rimwe nibo tubona bashika batevye bacerewe, bagasanga kumbure nko ku rucanco, nababwira nko ku rucanco zimwe nka ziyancanco zo kwezi n'inusu aho zihabwa abana baharura ibiharuro by'abana baba bahari kugira ngo basho kugurura urucanco, bagasanga kumbure nka baje bacerewe bamaze kugurura agacupa kakwiye n'abari bahara ico gihe, uwacarindira bakamuha irindi sango rikurikira akaba ryacazako. Igikorwa cyo gucandaga nticoshoboka canke nticogenda neza abajejwe intwaro batabigizemwo uruhara, bishikirizwa na Ndikumana Emery arongoye umwe mu mitumba igize zone Kamenge. Twebwe abajejwe intwaro mu bintu dukora cyane ku mutumba ivyo birimwo, uno mutumba ufise abaremesha kiyago 3, mwese bafise serire, baraca kungo bahimiriza ibyo gucandaga abana n'abakenyezi bibungenze. Twebwe rero ngaha twafashe iya mbere bivanye n'uko sokati ya kera iyo twizerane abantu benshi bahara ngaha, usanga hari abantu bakeya baba ngaha, kandi ibiro by'akarere k'ubuvuzi uri muri Nord bangaha ku mutumba nyene district Nord n'ibitaro birahanyene ku mutumba. Twebwe turahimiriza cyane, kandi muri rusangi hafi ibice birenga 90% baritabira aho kamo. Nta mpamvu zishobora gushika, hari aho usanga bagiye mu ngo cyane no kati igiriyemo abakongomani benshi, hari abamarofi bakayaka kwitabira aho kamo, ariko turagerageza turi kumwe n'abaremesha kiyago na twebwe nyine abajeje hano banyumba 10 tugahimiriza kwitabira. Ntakirutimana Rajab n'umushehe ni dini rya Islam, akaba arongoye umusigiti wo mu Cibitoki, aremeza yuko gucandaga ari kimwe mu bituma amagara aba meza. Amagara meza nayo ngo intumwa y'Imana Muhammad bemera muri iryo sengero ngo yarabihimiriza abayoboke biwe. Ico gituma uyo mushehe avuga yuko ico gikorwa ari gikorwa bama bariko barashikiriza ababayoboka kugira ngo bagire amagara meza. Ayo magara meza nayo agahera mu kwicandagisha. Islam by'ukuri barahimiriza abantu kubijyanye n'amagara meza. Ugiye kubiraba neza intumwa y'Imana yacu Muhammad, amahoro n'imigisha vy'Imana
bibane nawe yarahimiriza ikarashishi sport wanashaka nawe nyene ubwiwe yarakora sport murumva yuko nibaze intumwa y'Imana gukora sport no kuvuga aha bitwereka neza yuko yashaka yuko abantu tugira amagara meza tugiye kuraba mu nyigisho z'ubwisilamu intumwa y'Imana yacu nyene vy'ukuri arahimiriza cyane gose kubijyanye n'isuku cyane gose ngira ngo umwe wese aherereye abona yuko umwisilamu arangwa n'isuku hajya rero isuku no kugira ngo umuntu agire iki aronke amagara meza ashobore kugira iki gusenga Imana agize iki afise amagara meza muri make by'ukuri twebwe turahimiriza abantu kwicandagisha turahimiriza abantu gukurikiza amabwirizwa yose ajyanye n'isuku. Ku ivuriro ritoya ryo mu Mirango aho benshi bita kwa Buyengero ni rimwe mu mavuriro yakira abana benshi cyane hamwe n'abakenyezi baba baje kuronswa inshancu.